oya ntabwo nubatse. Ego Ego. niho naciye ndonka inimero ya Ribat ndamurondera, amaze kumurondera arampa umwanya turavugana, ariko ivyo byose sinabiraba, ariko dufise ivyizigiro yuko ejo ari heza. Ntutangara ubonye nk'ejo hirya ejo ndagutumiye ugaca usanga nyene nawe uratangaye ati mbega basha vya bintu gute. Burya nuko utararaba Fer Rouge, burya narayigaragayemo. Ndabahaye mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Keje Media, niza ko aho muri mugoye neza nkuko tubona tumeze neza cyane, turashimira Imana yaduhaye akandi kajya ko kubaho. Ndabaye ikaze kandi kuri Keje Media mu kiganiro Break the Silence, aho aba ari ikiganiro cy'abanyempano batandukanye. Uno munsi turi kumwe n'umusineaste. Iyo mvuze umusineaste mba ndiko mvuga umukinyi wa filme ariwe Kamariza Eveline Princess canke Parma. Vraiment n'umukinyi mwiza ariko abika neza cyane muri kino gihe, ntariko aravyorosha. Reka ndagusabe nimba ryambye byo kuri Keje Media tugiye subscribe canke s'abonner, nimba nasanzwe umuntu wacu tugirire like, comment, share ku bikorwa vyacu kugira ngo bishobore gushikira benshi bashoboka. Uzobukoze cyane. Ndagusaba turaba cyane kudukurikirana, nturambirwe, oza kugira ibihe byiza cyane. Reka twakire umutumire wacu. Nkuko babivuze amazina ni Kamariza Eveline Princess, rero hakaba haziye ko n'irindi Parma, ari naryo riboneka ko ririko naryo nyene ririko rirakura cyane, ko abantu bariko basa nyene n'abari fata cyane, kandi nanjye ndabishima. Nukuvuga Parma wariwe n'umusineaste nkuko musanzwe mubizi, ariko n'umusineaste asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi. Ego Niho mvuka, niho nakuriye, niho muhira, abavyeyi banje bose niho bavuka. Numva ko ndavyishimira, ariko ubusanzwe ndi ngaha nyene mu gisagara kandi ahamaze igihe kitari gito, ubwo rero ndabishimira Imana. Ego murakoze cyane. Tuko turiweza Parma n'ukuntu asa biratangaje gose. Mbega yoba yubatse cyangwa byifashe gute? Oya ntabwo nubatse. Ego bigenda gute umuntu asa namwe atagase nkawe ntawe afise umuntu mu ruhande rwiwe? Oya ntaco, buri kintu cyose n'umwanya wacu. Be ntutangara ubonye nk'ejo hirya ejo ndagutumiye ugaca usanga nyene nawe uratangaye ati mbega basha vya bintu gute. Ariko rero ikintu nyene kitarashika ntabwo kiba kirashika, ariko birashobora kuba neza ntaco. Wow, reka twizere ko vuba cyane dushobora kubona hanga save the date canke aka invitation ka marriage canke doti tukaza gucelebrate tubyizere. Wow, murakoze cyane. Buriya Parma iryo zina ryavuye hehe neza neza? Kumenga amazina mwiswe n'abavyeyi ni Kamariza Eveline. Parma ni izina ryazananye n'igikorwa mperuka gushira habona ca film. Ubwo rero iryo zina kuko nari nsanzwe ndanarikunda cyane gose, vyabaye ngombwa nyene ndarikoresha mu gikorwa. Hama rero rica ririnjira no mu bantu. Naho ryazananye. Ubundi bwo Parma ni izina, kandi izina nkunda cyane gose, naryo nyene ndarikunda. Umva ginjiye mu yandi. Ego wo tubwira impamvu neza neza iryo zina urikunda? Bo igituma ndarikunda nukuvuga je mu buzima bwanje ndakunda ikintu gitanguzwa n'urudome P. Nk'akarorero urumva Princess. Bo umuryango wacu kenshi harimo abantu batanguzwa amazina yabo atanguzwa n'urudome P. Rero biza guhurirana, ndafise umuhererezi nyene wa mama, donc musaza wanje nyene w'umuhererezi, twamwise Parfait, Jean Parfait. Ego rero kubera namukunda cyane, bica bituma nyene numva ndavyumvisemo. Maze rero kubona Parma ca ndarifatanya n'iryo, ca ndabona kwirikana, urumva ndabona ko ryofasha cyane mu gikorwa. Ca bisaba rero ko ndarikoresha, ubwo nyene naryo nyene ryongererize ku yandi mfise. Ego bica bigenda neza. Ego warakoze cyane. Turumva izina rya Parma rifise inkomoko nziza cyane, inkomoko ivuye mu muryango no kuri musazawe. Ariko musazawe yavuze ko yitwa Parfait, mugabo ukaba witwa Parma, bisigura ko nako ka Parma hari ahantu kaciye kava neza na neza. Ego novuga ati bibiriho, ariko gusa
ni izina nakunda ari naco ryacaciye gituma nyene turikoresha mu bikorwa. Ego urakoze cyane. Watubwiye ati ni izina ryazananywe n'igikorwa kandi nivyo hari igikorwa canyu kimaze ngira nk'indwi nka zibiri canke zitatu kwezi cyitwa Palma. Filme yitwa Palma. Witwa Palma na filme ikitwa Palma. Kubera iki filme yitwa Palma? Kubera iki washimiye iyo filme kuyita izina ryawe nyene? Bo ikintu umuntu akunda nico usanga kibogaboga no mu mutima. Mbere kuko vyari ibintu nyene numva nkunda nico caciye gituma na filme ica yitwa Palma. Ego cankoresha n'iryo zina nyene Palma. Urumva rero kandi vyaramfashije cyane kuko ikintu yo wumva kiri muri wewe kandi kikaba kiri no mu maraso burya kirakorohera gukoresha cyane gose kandi uca wumva wisanzuye. Ego twari tumenyereye amazina y'amafilme usanga asigura ivyo bariko barakina muri filme nk'ubu inkomoko y'urupfu canke inzira y'urukundo canke ngamarira y'urukundo tukabona muri filme nyene amarira y'urukundo. Mugabo muri filme yitwa Palma ntago tugeze tubona isiguro ya Palma ntago tugeze tubona nyene iko bariko bakina Palma ahubwo twabonye Palma wo mu diaspora. Palma akunze umusore w'umuririmbyi akagomba kumusapotinga gusa nuko lotype atarafise intumbero imwe. Mbega ijya filme wayanditse wisunze iki? Kubera iki wanditse filme nk'ijya? Washase kwerekana iki? Washase kwigisha iki? Bo murakoze. Filme nk'ijya ubundi bwo twakuyandika twisunga ubuzima bw'abantu kwisi yose. Singayi wacu gusa iyo utembereye ukaja no hirya no hino urabona ubuzima bw'abantu buryo bugenda bukurikirana ukagenda wiyigisha ikintu kinini ya cyane. Rero ijya filme mu kuyandika twisunze imibereho y'abantu bamwe muri kino gihe bariko bagenda babamwo. Twabonye neza yuko dukoze ijya filme hari ikintu kinini yayo kwigisha mu bantu kandi vraiment ndabishimira Imana kuko ndamaze guhura nk'abantu bashika bane bambwira ati filme wakinye ubuzima bwanje. Umva rero iyo ukoze igikorwa abantu bakacakira bakanakubwira ati nukuri warankozeko uca wumva ko ico wakoze cari igikorwa nyene cari kije hageze kandi cari gikeneye kuboneka kugira ngo abantu bakibigishe. Ubwo rero nuko vyagenze. Wakinye ubuzima bw'abantu, wakinye ubuzima abantu babayemwo. Hari amakuru wari umaze kuronka agaragaza bijya wakinye cyane gose? Narinda nabizi imbere nko ku bagenzi banje bamwe ndetse n'abandi hirya no hino. Ariko rero kuko urumva ko sometime burya n'ibintu bibabaje cyane. Urukundo wewe uramaze kubona ukunze umuntu antwa urabizi ivy'urukundo buryo bimeze ukaba ukunze umuntu wewe ukamukunda urukundo rw'ukuri ariko wewe akagukunda nyene urukundo rwa fake akakuyorobeka kuko hari ikintu wenyene asanzwe ari karaviza kuri wewe kuronka kuri wewe ariko wewe ntaba gukunda ariko ukamukunda by'ukuri. Urumva iyo amaze kukudesa bawe twumva ko babaye cyane gose ni ibintu bibabaje kandi bituntuje. Rero ivyo bintu iyo biriko biraba ni ngombwa ko nk'abasinayaste tugira ico tubikozeko kugira ngo bigende vyigisha abantu bagende batoragura nabo nyene babone ati nimba uwo vyashikiye abone ati vraiment aha hantu ibi bintu nivyo wo terashikira nawe bonye bigiye kumushikira akamenya ingana vyitwaramwe. Ego wow murakoze cyane. Palma barakuze kuvuga ati buriya umuntu akina ibihuye n'ubuzima yabayemwo canke ivyamushikiye rimwe na rimwe kuko hari umuntu yamakina ibintu by'umunezero gusa, akabaho umuntu yamakina ibintu vy'amarira, akabaho umuntu yamakina ibintu vy'urukundo cyane nyene ari romantique gose, n'undi muntu yamakina nyene ibintu vy'ubuhemu. Turese gato iyi filme wakinye yuko warakunze umustar kandi ukamukunda urukundo gukuri ukamwihebera mugabo wewe akagukunda urukundo rwa profit kuko yabona yuko ufise imitahe ashobora gutera imbere. Wewe ziba bimaze kugushikira mu buzima busanzwe nyene ugakunda hamugahemukirwa ukababara? Mbo nukuvuga mu buzima nk'umwana w'umukobwa ivyo vraiment nta muntu numwe
aho hantu atahaca ego hariho abagirirwa ubuntu ntibahemukirwe ego kuko abahemukirwa si bose me ariko ni bake yeah ni bake benshi uwo muhuwe hari uza wumva afise yani akakubwira ati genda afise igikomere cy'abahungu ubu mu mama akakubwira ndafise igikomere cy'umugabo ubundi urumva umuhungu ngo ndafise igikomere cy'abakobwa wahura n'umupapa ndafise igikomere cy'abamama urumva rero ni ibintu biyobeye cyane mushuti yanje rero mbo ijya filme kuyikina sinovuga ati nashatse gukina ku buzima bw'iwanje oya ariko nafatiye ku buzima ndiko ndabona hirya no hino ego okay urakoze cyane wakinye kuvyo ubona mu nshuti zawe canke muri societe ivyo wumva ko ayo makuru arakunze kwamamara yuko aba diaspora baribwa amafaranga yaba bahungu canke abakobwa nyene bakaribwa ku buryo baba barabiteye ubwoba bakagira agahinda kuko baba biteze urukundo aho rutari ariko saba diaspora gusa saba diaspora gusa ni impande zose naha mu karere k'iwacu ntihabuze abo bishikira kandi ari ngaha nyene ego murakoze cyane reka dusubire inyuma gato y'Palma tugomba kumenya Palma ataraba Palma tuzi uno munsi yabayeho gute ubuzima bwiwe bwo buto bwiwe gushika ahageze uno munsi ubuzima bw'iwanje navuga ati n'ubuzima burebure cyane kuko ngiye kuvuga ku buzima bwanje nohava nsanga nyene bibaye birebire gose ugaca usanga nyene kuko ni ntahe ndende naco uracagagura mbo nanje sinshaka gucagagura ashaka kuvuga byose iyo ntahe noyibikira ikindi gihe ntazoyitanga ikindi gihe kuko ngiye noba nisha ibintu byinshi hagiye bari ntahe yo kubaka ugasanga nyene koze ikintu kinini ya ku buzima bw'abantu ngiye kuyicagagura mba numva ko umengano wampomvye ego ntaco tuzobikora ntaco next time tuzokora my story dukore utubwire neza neza ubuzima bwawe utwiganire ko turumva ari ndende kandi nanje cengira inyota uko ndo kumenga ni inkora mutima iyo utagombye gucagagura bisigura ko ari ikintu kiri ku mutima cyakoze ku mutima wow tubwire rero twiganire Palma yagiye muri filme ryari Palma muri filme nta gihe kinini yamazeho ariko nibaza ko umwaka woba ukwiye ego umwaka umwe ni ukuvuga muri 2025 antwa mu ntango mu kwa kane gutyo ego sinibuka neza niho ofite ubundi bwo ivya filme nari nsanzwe ndabikunda kuva kera ego kuko genda umuntu nahora nje wanashima no kuraba amafilme hajya bayafisha bakwibarabara bagatanga amahera nkarabijamo ego narava ku ishuri nkaca mpita nja no kujya no gufungura sinafungura muhira nahita ngenda nyene kurorera izo filme ubwo nacaho hantu kugira ndabe aho bafishije iyo bafishije yari n'amasaha kugira nje nja kuyiraba urazi hajya hano naho haba hari abahungu iki ariko ivyo byose sinabiraba jewe iciye wanje kwarukura abasinema rero urumva ivyo byose ubikora kubera ni ikintu uba wumva ukunda kikurimwo ego ndibuka hariho n'ikindi gihe ndi muhira nigeze gutaha saha indwi z'ijoro ndi mu muhana w'umuntu kubera filme kubera muhira ta televiziyo yari ihari urumva ko ni ikintu cari mu maraso yanje ariko nkifuza ico kintu ese iki kintu nanje no gikora muga kubera umwanya utari bwashike uburyo nshobora kugikora ariko nyene nkafana umubabaro n'agahinda ariko rero naje kubona akaryo nza kubona nyene nkaraba amafilme nkaraba Bafanira Vine nkaraba Coach Angeli Bati nkaraba n'abandi filme zabo nkumva nyene hari ikintu nanje nkwiye gukora niho naciye ndonka nimero ya Ribat ndamurondera amaze kumurondera arampa umwanya turavugana arambwira ati kugira ubu umusineaste ubanza gukora ibi bimeze uku nanje vraiment sinagoranye nahise nja muri ivyo nyene bambwiye cha kwiga muri Burundi Film Academy ibijanye na filme hanyuma ndagirirwa ubuntu nyene ndabona aga certificate hanyuma maze kubona aga certificate ibikorwa rero bica biratangura ego ariko nkiriko ndiga nagiriwe ubuntu bwo gukora ndakina muri Solo the Hero ego narayikinyemwo
umva n'ubuntu naringiriwe wayikinyemo ukiri umunyeshuri ego ego nongera ndakina muri Fer Rouge ayi urabona ko iriko iramuvinga cyane gose Fer Rouge ndagirirwa ubwo buntu urumva kuko ntuburanamenya na byinshi ariko uragiriwe ubwo buntu bwo gutangura gukora muri ico gikorwa umva ukora naca nkora nishimye kuko nabona yuko bya bintu nari niteze bigiye kuba impamo noneho ego ibirenze aho rero nuko Imana yaciye imfasha ca ndaja mu bikorwa Imana iranshoboza ca ndatangura nyene mu bikorwa ca ndashira nyene igikorwa ca mbere ahabona ari cyo cico mubona ca Parma ego murakoze cyane mwatubwiye yuko mwabikunda byari muri mwebwe kuva mukiri abana no gufungura mutafungura kubera filme nibihe bintu byabanezera principal muri film muri filme uretse yuko ibinezera nyene biba ari vyinshi ariko je nanezerezwa cyane n'inyigisho nyinshi zigenda ziba muri izo filme kuko mu mafilme haba inyigisho zitandukanye haraba filme z'umubabaro haraba filme z'umunezero haraba filme donc ibintu nyene bitandukanye muri byo je gusa numva bindi mu maraso kandi nkumva ndanezerewe hariho nk'ivyo nashobora nk'iyo naraba nkavuga ati je kuko niyo ndiko ndaraba filme uko uburira ndirana nawe nezerewe urumva rero nkaca numva ni ibintu binkora ku mutima bica binza kwisanga nyene nanje nabigiyemo ego okay hama inyuma yo ngaho wavuze yuko wagiye kwiga muri Burundi Film Academy kwa Libert ariwe twita Nsoro coach wanyu vyagenze gute akwemerere vyaroroshe yarakugoye ko dukunze kumva ngo iyo abantu bamaze kumenyekana hari ukuntu baca bagara ntibagombe kumviriza abandi ntibagombe gutahura abandi byagenze gute novuga ati kuri ico ku ruhande rwanje nagiriwe ubuntu tinamahirwe nagiriye kuko ubundi bwo naje niko nari ndabizi ariko maze kubona inimero yiwe naramutelefone wanashima ntiyangoye atanyitaba ndamusaba ndamwidondora ndamusaba umubonano arampa wenye nambwira ati umunsi munaka tuduhurira hana nanje sinagoranye ko vyari ibintu nyene nari numva nkunze ubwo nahise ngenda abaranyakira neza ndababwira icifuzo canje baracakira ahubwo naratangaye navuze ati ibi bintu Imana ibirimwo kuko nta kintu na gitoyi c'intambamyi cabayemo ngurumva ahubwo wamenga nyene nabwo je nari nateguye ko biza gushika biba nyene umva nashitse nye yari TikTok mu majambo make nukuri kandi abimushimira cyane kuko yakoze ibikorinka ati rero Nsoro yubawe n'umwana mwiza gose big up papa okay tukiri ngaha nyene tutarengana akajambo kamwe gusa kuri Nsoro ko ndisuye ko kuno kiganiro nzogikurikirana akajambo kamwe gusa ushobora kumubwira burya hari ikintu wumva kikurengeye burya mu buzima umuntu aza gutuma impano yawe izamuka uwo muntu aba adasanzwe kandi umuntu atuma uva ku ntambwe ye wariko ukaja ku yindi uwo muntu urumva ko agaciro umuha kaba kadasanzwe vraiment kocha wanje ico no mubwira arabizi ndamwubaha kandi ndamusengera kugira ngo ibikorwa vyiwe bitere bije imbere kandi Imana imuhezagire mu vyakora vyose numva umugisha wonyene urakwiye kuko mu mugisha hari vyose kandi Imana izomukomeza bizogenda neza cyane urakoze ndisa ko n'Imana yavyumvise kandi igiye kubimukorera vuba cyane canke imwongereze kuko umunyamugisha yamara umunyamugisha everyday cyane imuhe gutera aje imbere mumaze kuja muri Burundi Film Academy abandi banyeshure canke abandi bakinyi ba filme wasanzeho bagufashe gute bakwakiriye gute mbega iyo ugerageje gukina ugasanga wakosheje bagufata gute byagenda gute wiyumva gute uretse ko twese mu bisanzwe twara abanyeshure ariko hariho ababa batwitangiye imbere hariho nk'abize mu twagiye turi muri promotion ya kane
urumva harabaye ya mbere ya kabiri ni ya gatatu ego cyane bisigura rero abo ni bakuru bacu kandi baba bazi ibyo twebwe tutari bwamenye kandi bo bari basanzwe bari no mu bikorwa ariko icyo nkundira muri Burundi Film Academy nta muntu atwenga uwundi ngo kuwe wabikoze nabi oya ahubwo rero je burya mu buzima bwanje ukuntu meze mba nifuza hako nanigwa umwe basi ndabikore nabi bankosore ego kuko iyo ukoze ikintu nabi ukaca ubufise n'umuntu agukosora muri uwo mwanya burya bituma nawe ubona aho watakarije kandi bituma umenya vyinshi gusumba burya uzutinye umuntu atemera gukosorwa biragoye burya ko ikintu nk'impano ishobora kuzamuka kuko utemera gukosorwa kuko nta muntu adakoca umuntu wari we wese arakosha ariko nukumenya ati none ko nkosheje buko bambwiye nkora ibi ese ndabikore cuhita ukora kugira ngo ibintu byose bigende neza rero muri Burundi Film Academy jewe nukuri nahasanze urukundo rutangaje kandi vraiment nubu turikundaniye disi nta kibazo ndahagirira noneho mba numva nyene ndi mu muryango wagutse mu majambo make ego ubwo banyakiriye neza n'umutima w'urukundo kandi nubu nukuri je ndabishimira kandi nabo nyene baranyishimiye umva je nukuri ndi mu muryango ku buryo bwuko nubu naho mba mfise igikorwa ntashobora gukena umukinyi urumva ko n'ubuntu kandi ni vy'agaciro ubwo rero muri Burundi Film Academy twe twibereye huko umuntu afise igikorwa bakira kuduha itangazo gusa ati hari igikorwa twese dusidukana niyonka tukaja kumushigikira kugira ngo ibintu byose kuko iyo ushigikiye uno munsi nawe jura shigikirwa ego cyane nawe bagushigikira ubuzi neza ko je nawe utegereza gushigikira abandi ubwo rero twe tubayeho mu gushigikirana kandi vraiment ibintu bimeze neza cyane muri Burundi Film Academy ego murakoze cyane turumva hariho iterambere kuko bavuga ati ahari ubumwe ahari n'urukundo na cyane biroroha cyane canke n'ingoga gutera muja imbere cyane gose wigiye muri Burundi Film Academy ariko ntabwo uriko urakina muri rya team ya solo bisigura ko uri kukina ku ruhande rwawe nka Palma kubera iki none utariko urakina na bansolo ushima gutanguza gwawe kuko twarabonye kuri chano yawe irikirakura bisigura ko ikiri nshasha iracari nshasha kubera iki uri mu ruhande rwawe utagiye gukinana nabo nukuvuga ngo sinagiye gukinana nabo burya nuko utararaba Ferrouge burya narayigaragaye Ferrouge ego ndibuka partout uri mu muduga ucuhura na solo ucuvuga ko wahuye n'agatipe keza Jende umufana wanyu yo kandi Jende umufana ubaho ngiye numva ahubwo no guhana amashura yakwiye yamere ego nukuvuga rero ibikorwa biracari vyinshi ego ariko novuga ati nanabishimira n'Imana nyene ko Imana yanshoboje nkaba ntanguye gukina ku ruhande rw'iwanje ariko bidavuga ngo nta yindi migwi ndimwe oya n'indi migwi ndayirimo aha we ni wicecekere gusa biri kuziko biriko birabira vuba cyane urambona no mu bindi bintu bitandukanye ego ukambona mu vyanje ukambona n'ahandi kumbura Imana izodutera n'iteka usange turi n'ahandi urumva rero nivyo gushimira Imana shano kuri nivyo gushimira Imana tuko turabona abigeme n'abamama mutariko munavyorosha muri filme mu Burundi hari ibintu ukivuze uko waza wumva ngo abamama n'abigeme ngo ntibashoboye ngo nabo kuguma muhira iki nico gihe rero cyo kugaragaza impano zacu natwe tukerekana ko dushoboye kandi urabona ko byatanguye Chambwira rero ahubwo murakaje ko turabona abantu badasanzwe tuko turabona Fanny Lavie tuko turabona ba Mimi Mireille ba Kadorave ba Kanyana bamwe bwe Palma ba Rita nande ndamwibagiye n'abandi bari inyuma bari ko baraza film nshasha irimo East Boy ndamwibagiye ujya mukobwa Rina yasohotse ni Rina nawe nyene ari muri Burundi Film Academy vraiment ni intambwe vraiment kandi turabishimira Imana muri ko mafitwara neza cyane kandi Imana bakomeze mushike ku ndombero zanyu amen umugisha wawe turawakira Parma
turagomba kumenya neza neza intumbero ufise muri bino bikorwa ku ruhande rwawe. Uriko ujahe utumbereye iki wibona hehe? Antuka aho nibona jewe nibona kure cyane. Mu vyifuzo vyanje intumbero ya mbere nyamukuru nuko twubaka igihugu cacu catwibarutse biciye muri filime Ndundi. Aho filime itari bwagere turifuza biciye kuri twebwe n'abandi turi kumwe ko filime ishobora gushika ahandi hantu kure cyane natwe igihugu cacu c'u Burundi kikamenyekana biciye muri filime Ndundi. Turumva ko twovyishimira. Hanyuma hambavu y'ivyo natwebwe tugashika ku yindi ntambwe tutariko haba mu mpano no mu vy'ubuzima wanashima tugashika kure ku aho tutari bwagere tukagera mu majambo make. Mbeko bakuze kuvuga ati gutera imbere ata amafaranga ufise biragoye. Nkamwebwe abasineaste murabona ko iterambere rishoboka mu gihe ata amafaranga hari? No kuvuga tugiye kubiraba filime Ndundi iracari hasi cyane gose. Kandi ariko dufise ivyizigiro yuko ejo ari heza. Ubundi bwobwo iyo uri kurakora ikintu ntukora ikintu wifuza yuko wosubira inyuma ahubwo ukora ikintu cyari cyo cyose wifuza gutera uje imbere kuko n'umurimyi yasoho y'imbuto aba yifuza kwimbura. Ariko rero hari n'igihe uzumva ngo izuba ryatse ari gishi umwimbu ntiwagenze neza ariko ikindi gihe yasubira guteragira akimbura. Ubwo rero no mu mibereho ya misi yose nuko bimeze. Bisigura yuko mimba tubona yuko uyu munsi filime Ndundi atahirashika ejo higeje bishobora guhinduka ikagira higeze natwe tukagira aho twigejeje. Murakoze cyane. Mwana tubwiye ko intumbero ya mbere ari kugira mwubake igihugu cacu muri filme kandi mwifuza gutera imbere meme no mu buzima busanzwe. Mbega none muri ko mukora iki uretse gukina filme? Muri ko murondera hehe? Muri ko mubigenza kugira ngo bikunde urugendo rwanyu cyangwa intumbero yanyu izishike neza na neza? Nukuvuga uko turiko turabikora uretse ubuzima bwa filme umuntu nyene asanzwe nyene arondera ukuntu nyene ashobora kubaho akaronderera muri utu tuntu na turiya. Ubwo rero jewe nsanzwe nkorera muri galeri iriho imbere ya Star Time. Kibanza ni 1605 sanzwe nkora ibintu vya nails ku bantu b'abadamu turabasigira inzara abakobwa. Hama tukaba ducuruza wanashima ni impuzu. Zimpuzu nyene za Tanzania ku bantu babigeme ucuvyumva. Ubwo rero ubwo nibwo buzima. Ariko umwana w'umuntu abaho aplanifya n'ibindi nukundi kuntu ashobora kubaho. Kumbura je turashobora kwisanga n'ahandi mu tundi tuntu kugira ngo bifashanye na vya bikorwa kugira ngo tubone uburyo dushobora kuzamuka. Cyane. Murakoze cyane. Palma uriko urihweza filme ngama gucacu c'u Burundi. Naho wewe ubona yuko wifuza ko filme yogera ubona tugeze nko ku bice bingahe kwijana? Biraba. Aho filme yari hagaze dufate nko mu mwaka ushize niki gihe hari itandukaniro n'ukuri. Ntabwo ari cyo kimwe. Urabona yuko nubwo bitoba biriko birevoriwa cyane ariko hariho ikintu gitandukanye nuko vyari biri. Rero je novuga ati iyi ni intango. Kandi noneho dushima n'Imana ko dufise n'abatwitangiye babigiyemo kuva kera bafise impano zikaze kandi nabo bariko barakora bari ku kivi natwe twaje tuje ku kivi n'abandi bari nyuma bariko baraza twese dukoranirize hamwe inguvu tuje ku kivi turabe yuko ya ntambwe tutayishika kandi tutarusha. Iciza nuko twoba hamwe tugakorera hamwe kandi nta kizobuza tudashikaho twifuza. Uretse muri Burundi Film Academy mu yandi matimu yose kwa Fani kwa Sabasi no kwa Ribati no kwande mbega iyo migwi yose irafitaniye urukundo? Ivyo oyi nta kintu no bivuga ko cyane kuko jewe nakubwiye ndi mushasha mu bya film. Ubundi bwobwo aho nashikiye ni muri Burundi Film Academy.
aho handi sindagirirwa amahirwe yo kuhashika ariko nayo nyene azobaho rero ariko sinovuga ngo nta rukundo ruhari oya kuko je ntawe numva yavuganye nabi n'ubundi oya ahubwo bose bari ku kivi twese turi ku kivi ego je ku ruhande rwanje antuka rukundo rurahari kuko twese turiko dusanasana igihugu cyacu mu gukora twese kandi dukora bimwe urumva ko je novuga ati urukundo rurahari ego ni ntutangare nkeje ukazonsanga ndi kwa Sabasi nakinye usange ndi n'ahandi nakinye urumva rero ibintu byose ni buke buke ego iciza gusa nukuba wakorokeye mu kintu uko ico kintu kibamwo kiragenda kikakwagurira ejo ukisanga n'ahandi utaruzi woba washitse ya murakoze cyane Imana ibaje imbere hari ikindi bakunze kuvuga ati mu munyempano wese yaba umuririmbyi yaba umukinyi wa film yaba umudanseur atagira ico bita inganga atarikomeza ngo biragoye gutera imbere mbega ko nawe ugomba gutera imbere kandi wifuza yuko igihugu cawe gitera kije imbere mu buryo bwa filme naco kikamenyekana muri East Africa canke international kweli bizokunda tanganga nurikomeze oya erega nivyo turacari bato turaciga kwavura wanashima nta nico turamenya wanashima je kubwanje novuga ati nta sindanatangura oya kuko ndacari muto cyane gose uracari mu ntangamarara kunyene ego muri kuba mu ntangamarara ndashobora guhaguruka byose birashoboka rero kandi ushima bizoshoboka ko sindi jenyene ndi mu muryango wagutse cyo ntashoboye ubundi azogishobora nawe nyene nuwo wundi cadashoboye ubundi acazagishobora twese rero ce dukoraniriza hamwe ibintu bice bigenda neza yego cyane murakoze cyane ariko kandi tutararangiza kino kiganiro twagomba kumenya nize ntambamye ushishikara ubona muri ino game ya film canke muri ino industry ya film ngaha mu Burundi jewe ku ruhande rwanje usivye ko nyene ndi mushasha ntarinjira indani yani ibwina cyane gose ku ruhande rwanje sinovuga ati intambamye ni nyinshi cyane bivanye naho ngeza amaso canke aho ngeza ege nta ibintu na bimwe vyama vyerade oya nta kandi nta nyamba itabura gahonzi ariko ico nzi coco nuko uko biba kose intambamye zabaho zitabaho dutegerezwa gukora ibyo ni hangiro twihaye uko bizoba kose tuzokora bisigura ko atakintu kiri buguca intege atakiri bugutuma uhagarika bituma ukivamwo niki kintu wo ubona uvuga ati iki kintu kweri kinshikiye filme no champeba nta na kimwe wow nta na kimwe vraiment kuko je mu buzima bwanje nkuko nariko ndabivuga kubona ngeze ngaha simbuzi ingorane no bamaze guhura nazo kandi zitari nke ariko muri izo ngorane namenye uburyo ngenda ndavyitwaramo kandi nkasanga za ngorane ndazivuyemo bidasigura kandi nuko atani izindi tuzohura nazo oya umwana w'umuntu ukiri ngaha musi y'izuba nta kintu na kimwe kiba coroshe tugenda duhura n'ingorane zitandukanye ziba gusa zidasa ariko ingorane zozo tugenda duhura nazo rero uko biri kose uko vyoba kose izo ngorane zoza zoreka tuzogerageza tumenye ingene tuvyifatamwo kandi tuzorengana ariko ibikorwa turifuza ko vyokomeza ego kiretse nyene ari ingorane za zindi ushobora kubona ati aha nukuri biragaragara ko uyu muntu atobandanya izo nazo si zindi nawe uravyumva turumva mufise intumbero vraiment kuko iyo umuntu afise intumbero ntacika intege na cyane cyane ntashobora guhagarikwa n'ubuntu bwari bwo bwose kiretse nyine nk'urufu nk'uko mubivuze tuba twumva rero mu zindi mpano batubwira ati jewe ndisunga naka jewe nifuza gukora nka naka nifuza kuba nka naka vyoba bishika na Palma akiyumvira yuko yifuza kuzuba umukinyi wa filme nka naka bo ivyo oyi ubundi bwo turiko turakina ntikuba ari ugukina gusa
kandi niyo turiko turaraba ntikuba ari ukuraba gusa je nka jewe iyo ndiko ndaraba ndisunga cane ese nakabikoze gute bivanye nanje aho ngejeje je ndashobora kuraba nka filme za kocha wanje nkavuga ati wow kocha uku kuntu abikoze ese nanje aka kantu sinogakora canke nanje sino teri yindi ntambwe waraba n'uwundi muntu ukavuga ati uyu muntu yabikinye neza cyane gose hari jambo kocha wacu akwiye yamatubwira misi yose naho buri muhira kora training ja mu ma emotion yose ukore training uri wenyene bizakugirira akamaro urumva rero iyo uri uraba bica bisaba ko akijya kintu wabonye ijya ntambwe utarashikako ucuja kuyikorera training ubone nanje mpakikishe neza vya bintu kundabe ko nanje ndabikoze ubwo rero abo turabira ko vraiment barahari ni benshi kandi turifuza ko bizogenda neza ego urakoze cyane ikindi naco abakinyi ba filme sometimes muri abantu mukunze gucanganya abantu benshi mbega gute umuntu ashobora kwaduka arira ayo mosozi abavuye by'ukuri murarira canke hari ibintu mushira mu maso bya bikunde murire turarira kuko iyo bigenda gute wiyumvira niko kamaro rero ko kuba mu ishuri bijya byose turavyigira iyo hageze emotion y'umunezero n'umunezero kuko twaravyigiye iyo hageze emotion y'umubabaro urayikreya ku ni ngombwa kuko ni gikorwa hagira emotion yo kurakara waranabonye hari umuntu yambwiye ati iyo ndakubonye mu buzima bwa misi yose simbona ko uri umuntu worakara atariko muri filime warantangaje urumva rero nivyo vyivyo mu buzima busanzwe babona ko narakara ariko muri filime naje ndakara urumva rero niko kamaro ko kwigira ikintu burya kujya kwiga nyene ubugiye kwiga ivyo uburyo nyene utegereza ijya emotion zose utegerezwa kuba uzifise uri umusineaste rero kujya niko kunukurira nyavyo nugushavura nyani nyavyo numune ni kujya nyene ntabwo ari ibintu bashira oya ni vy'ukuri kabisa tutabinjiriye ariko twagomba kumenya ni gute umuntu ashobora kuzana ama emotion yo kurira akarira neza na neza babigishije yuko umuntu yiyumvira iki basi yibuka ibiki kugira ngo bikundari ivyo iyo uri mu gikorwa uramenya nyene ingene ubikora kugira ngo bishoboke ariko ubundi bwobwo ana naha twicaye nk'akarorero ndashobora kuba mfise nk'ikintu cambabaje nkicara nko mu minota 2 cyo kintu gusa nkacemerera ko kija muri mind yanje n'umutima ukacakira burya woza ubona amaso zakorotse canke nawe urabona uhuye n'umuntu gusa ukamubona gusa ukuntu ameze bikunanira kwihangana ugasanga aho nyene amaso zaciye akora mugabo ije nibaza ko vyokorohera cyane bantu baba barahuye n'ibibazo byabakomerekeje ko bobo biba vyoroshe kusha bibuka ndetse nico naho wovuga ko utarakomereka basi ese burya muri famille yawe nta muntu yakomeretse ku buryo bw'uko worira urya muntu nyene urya arashobora ku kabona onye basi igikorwa kikaba gikoretse yego burakoze cyane Palma muri filme Ndundi navuze yuko hariho abigeme n'abamama muri ko muvyitwaramwo neza cyane nashoboye kudodangura nahereye kuri Fanny nja kuri Mimi Ravel ba Chance ba Mwebwe ba Lina ba Rita ba Mutoni mbega ko bakunze kuvuga ngo biragoye ko umumama ari célèbre canke inkumi iri célèbre yubaka urugo vyo bari ivyo nivyo abantu bishizemo none bubaza ntaba bari muri filme bubatse barimo kandi ni benshi nk'abandi wanashima none dufate basi none ugira none nk'ubu nk'akarofani ntiyubatse
Fani yubatse vuba yubatse vuba arubatse je ndiko mvugira ko sinzi haize umwaka yubatse mugabo mu yindi myaka iheze yari single mother. Dufate n'abandi nkaho jewe ndi muri Burundi Film Academy barimwe abamama benshi bubatse kandi barakina neza cyane, biravana n'ukuntu ububayeho mu muryango wawe n'ukuntu ububanye n'uwo mwubakanye, kuko iyo umushinga nawe wawe abikunze akanabikwemerera ati genda ukine ntaco wabuze utabikora. Kandi ni nkuko hari n'inkumi ziri muri filme zubaka ziri muri filme wanashima bagashinga ingo kandi zikarama bari muri filme. Rero uretse n'ivya filme no hirya no hino hariho ingo zireka kurama kandi atari uko ngo nukubera ari filme. Urumva rero aho hantu gusa abantu barahintendera cyane gose. Ngike ko ndakubaza mbega birashoboka ko umuntu yubatse ashobora gukina amasene yose ahawe cyangwa hariyo amasene amwe adashobora gukina bivanye n'uko ari marié afise abamutwara abamuyobora afise ari musi y'uburongozi bwo mu rugi wiwe? Aho ico no kwishura sinovuga ati arari kuriwe gukina sene zose zibaho canke ntabire kuriwe. Ni rya jambo nakubwira bivana n'uburyo abavyumva kumwe ninge n'abavyumva n'ubivanye n'uwo bubakanye. Kuko nimba yubakanye n'umuntu akamubwira ati hore zimeze ukuntu ntuzuzikine, ni ngombwa mwumvire kandi amwubahe. Kandi muri filme watubwiye yuko muri Burundi Film Academy bababwiye yuko umusineaste akina uko script ivuga canke uko abwiwe ko akina. Wowe uri umukinyi wa film, ni gute umudirector ashaka kubwira ati nkeneye ko kiniki ukaca wanka ngo ndikubera ngo wubatse? Numva yuko ubugiye contre nivyo film ivuga. Nivyo ndavyumva ivyo ushatse kuvuga, ariko ubundi bwobwo wewe uragisinyara hakiri kare ukavuga ati jewe vraiment vyifashe ukuntu. Umaze kubivuga bivanye n'urugo rwawe ukuntu ushaka kuruproteja kugira ntagire ikibazo kiba, antwa nibo gushira muri hore zigoye kandi wavuze ikibazo cawe. None nk'akarorero nka je nimba nubatse, sivyo? Umushinga nawe wanje hariho hore atifuza ko nokina, sivyo? Mu bintu vyose nta kintu na kimwe kiza kwica ikindi, kandi ibintu byose kugira ngo bigende neza bisaba yuko hari ukuntu tumenye uburyo tuvyitwaramo kandi mu rupfasoni. Nimba waganiriye n'umushinga nawe wakakubwira ati je wihore ntayo nkeneye vraiment ibindi urabikora ari kibi wapi, ni vyiza kumwumvira kuko ntuwoshobora guca usambura kubera filme. Urumva si ikintu ciza. Nawe ucugisinyara ati jewe ku ruhande rwanje vyifashe uko, antwa ntibazomuha hore zigoye kandi hariho bosanga none bibaza ngo twe twonezerwa nuko umuntu asambura kubera filme. Oya, ariko iciza nuko babiri mu rugo bo kwicara bakaganira bonyene bakagira ico bahurijeko. Ni mu mugabo yemeye kureka umukenyezi wagende gukina bakavyumva kumwe, bugiye bamaze kuba bavyumva kumwe hari igihe uzosanga na za hore kuko ni gikogwa amurekuriye tikina nta kibazo kuko ni gikogwa kuko baba babivuganye. Ariko aho biza kugira ingaruka ni mu gihe batabivuganye akabikora batabivuganye, ariko babivuganye ibintu vyose bibara amahoro. Murakoze cyane. Ivyo rero ni bya bindi bavuga ngo biri mu mpamvu zituma abantu bari celebre nk'aba mama bari celebre canke inkumi zi celebre zidashobora kubaka neza urugo rwabo kumvo zuko baba bafise aba partenaire batavyumva kumwe neza kuko baravuga ati sishobora kwemera ko umugore wanje no mubona ariko arakina neza mu gitanda, singereye kubona umufasha wanje nk'ufiance wanje ariko akina amasene ari romantique ugasanga ufise nko mutipe afuha. Byiza rero baca bavuga ati foke tuguma turi single canke tube aba single mother kugira ngo bikunde twisanzure. Ego nivyo, ariko vyose burya ahantu bipfira mu kiyago. Ikintu cyose iyo hari kiyago ibintu byose birashoboka. Mbega ko wavuze ko uri umunyempano kandi bifuza kubandanya kandi watubwiye yuko tubatse uno munsi bidashitse urubase urugo rwawe, umutware wawe akaca kubwira ati buriya rero ibi bintu ndakeneye kubihagarika, vyogenda gute? Aho hantu antuka kubera je ni impano ndayikunda vraiment. Wohita mwenge
ndizera yuko ico kigeragezo Imana izokindira. Ego ariko uko vyoba kose nizera yuko nuwoza wese tuzoba tuvyumva kumwe ndavyizeye. Ego aha reka tuhihoze ngira tuzohagaruka k'ikindi gihe reka tuharindire nkuko bavuze ati wozibona ejo canke hirya y'ejo ndakurungiye save the date hari n'ingihe twosanga ari vuba cane tukaja tubirabira kuri terrain. Ego Palma reka ndabashimire. Ego mwakoze cane, mwakoze kuduha umwanya, mwakoze kuduha ikiganiro kandi ndizera ko ikiyango cagenze neza n'abadukurikiranye bien, ndizera ko bishimye. Ego nukuri nanje ndashimye uburyo mwanyakiriye. Ego nk'ico norangiriza ko nk'abatararaba filme yacu boja kuri YouTube bakandika Kamariza Movie baca bayibona aho nyene bayikurikirane. Antuka vraiment irimwe inyigisho ku ruhande rw'abasore wanashima ndetse n'abakobwa baza kubana na bene wabo bagaca bazanye nyene izindi mind nyene ucubibona. Antuka inyigisho zirimwo kandi zishimishije. Ni film iri kiyigisha abantu kandi ndashimira n'abayikurikiranye bose abagerageje vraiment kudusupportinga mu buryo ubona buriya gukora twa tuntu tw'ubumwe subscribe j'aime comment vraiment ndabashimira cyane. Ndetse n'abatarayiraba nabo nyene bagende bayirabe nabo nyene bakore nyene utwo tuntu tw'ubwenge badushigikire hirya no hino kandi vraiment turizera ko burya ibintu bigiye kugenda neza. Turavyizeye cyane gose. Murakoze cyane. Akajambo kamwe kuri ba bantu iyo bubase ingo zabo bakunze kuzuna batoyi babo ngo babe muhiri wabo ngo babane. Oya nta biciye muri Kamariza Movie muri filme yitwa Palma. Ego nukuvuga nshatse kuvuga kuri ico kintu muri filme wa mutoyi wanje vyagaragaye yuko yangambaniye wanashima ashaka no kunyicisha kubera ashaka kuntwara umugabo kandi ivyo bireza birahari. None mubazanira iki? Oya none nta muntu ashobora kuba hari nyakamwe ntigikunda kandi ntushobora kwanka mwene wanyu ngo ureke kumuzana gusa n'ibintu usanga vyitayemwo ariko kuba bitarabako bahabonera impanuro nka cyane n'abakobwa bihangane bazoronka ababo mu majambo make bareke burya hajya anye ugambaniye mwene nyoko vraiment ni ikintu kitaryoshe cyane gose. Antwa ntuba wabuze hirya no hino wo mushobora kuba kumwe utarinze kuja kugambanira mwene wanyu ndetse n'abashinga ntahe nabo nyene uyabisubireko kuko none ico kinda bagiye kurondera vraiment umukenyezi wa dashoboye ni giki en plus kuri mwene wabo urumva ko ni ibintu bitaryoshe. Ego murakoze cyane ndiza ko bavyumvise. Reka ngige ko ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Kejo Media bariko badukurikirana. Nukuri reka mbashimira uburyo mwadukurikiranye kandi vraiment ndabakunda cyane gose kandi je ko ndabafise burya mfise vyose. Iyo umuntu afise abantu abafise ibintu donc ibintu vyose muri rusange ababifise. Ubwo rero mwakoze kubana natwe kandi tubashimira n'uburyo mugiye gukurikirana filme yacu n'ibindi bikorwa bigiye kuza biri imbere uburyo muzobikurikirana cyane gose. Natwe ari gishasha cubu turemeye ko tuzohora tugaragara tubabwira ko bizoba byubotse. Murakoze. Wow, namwe murakoze. Reka naje mbwira abakunzi ba Kejo Media vraiment murafise impamvu zo cyangwa murafise ubushobozi bwose bwo kuja kuri YouTube channel ya Kamariza Movie murabe filme yiwe yitwa Palma. Vraiment ni filme nziza, ni filme iryoshe, ni filme irimo inyigisho zidasanzwe. Twabivuze ko vyinshi kubitandukanye, twavuze mu ntango, turavuga hagati, turavuga no ku musozo. Ibi tuvuze vya mwene wabo amutwara umugabo. Ibi ndi ibintu vyabaye ku musozo wa filme. Vraiment iyi filme imeze neza, yanditse bien, isa neza kandi yakinywe ku rugero rwiza rushimishije. Vraiment akeneye support yanyu. Ne mutagiye subscribe kuri Kamariza Movie, gira subscribe cyangwa s'abonner, urabe filme yiwe, umugire like, umugire comment, umushigikire. Vraiment n'umunyempana akomeye kandi ndiza ko mwabonye ko ari umuntu afite ntombera. Swa undi yigirisha, swa undi ariko arondera inyungu ziwe gusa. Yavuze yuko ari n'inyungu premièrement
ku gihugu cacu firme y'u Burundi itera imbere mwumva yuko ari umuntu adasanzwe yifuza n'iko iterambere mumushigikire rero mumwereke rwa rukundo abone ko abafise nkuko avuze yuko afise abantu abafise byose reko nenda bashimire mwakoze kuduhitamo mwakoze kudukurikirana mwakoze kuduha amahirwe hari ubuzi bwinshi ibikorwa byinshi ariko mwavuze ati reka tsabe kuri Akejo Media Imana ibahezagire gose ngirwa ko ndabasaba ubugira kandi ugiye subscribe mutabikora kugira ngo twereko uri kumwe kandi wana yakudushigikira usangiza abandi biganiro byacu cyari kiganiro Break the Silence canke impano zi Burundi impano z'abanyagihugu bacu bi Burundi canke impano z'abantu bose muri rusangi n'umutemire wacu Kamariza Eveline Princesse canke Palma akazina k'ubwenge na jewe journaliste wanyu Keza Fleur ya Audrey naho butardosubira ciao ciao